kandi abwire iyi ni mburi y'iterambere rikomeye cyane kuri ubu Burundi muze murabe iyi ni mburi ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 iza igitabo cyanditswe kivuga kiti Miracle Buhunde epipodari jaho ngo nawe nje epipod uravyemeye ntuvyemeye uyu ni wewe wanje nawe no mu engineer epipod no mu engineer niwe no mukose wanje charge de mission karaje vy'inyubako mumviriza rero nimwe aba mwumva mutavyumvikana ko neza gira inama ibikoresho nyamuze mu mfana rero mumbwira muti mumvuze muti mipfupu 5 y'isima cenca za kwizana shiraho ayizana shira gravie ndayishira ibyo mukeneye byose ndabirunda mukombozi ndamubonye ngaho mukombozi n'umuntu arinda mu mukomera amashi ararinda kuko mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashobora gufata miliyoni 2 ngo ngiye kwitoza azi ko atazotsinda kaziheba ngo tujye mu gihe cya leta yambwiye ngo ntacyo kizimaze wagiye mu gihe cya leta ngo ntazobura icyo akora ararinda kabisa umuhamaje Baina yambwiye ko azotsinda kandi aravyemezaga ntuba arabibemeza. Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni kuri Agaciro Media nkuko mubizi. Jewe ni Homme du Changement. Hano turi ni mu Kamenge, hariho campus bitaga Université Campus Kamenge. Niho turi. Hano bagenzi mu mbona haramateka, harakahize gakomeye. Haramuye benshi ndi ku kibuga citirirwa iyo kaminuza Campus Kamenge ni kibuga caramuye benshi baba atlete muzi abitwa ba Loise Nizigama abitwa ba Muvuduka no munsi arongoye Federation d'Athlétisme y'u Burundi n'abandi benshi muzi bose bagiye baramurirwa hano kino kibuga rero nkuko mumva ari cakera caraciye ko nabandi ba sportive nka ba Rokenkanya nabandi iruhande y'iki kibuga cahavuye gitakaza ayo mahiwe yo kubana nshakira inkino benizo iruhande yaco hepfo gato inge tuberekana abantu isinzi naho hariko harakorerwa ibikorwa byo kugerageza kwasanura kuko na cyane ko naco hahoze ari ikibuga cakira inkino zama interuniversitaire muri basketball hahoze hakira inkino zikomeye nuva ko zahuze ibihugu bitari bike vya Afrika zose zabera ngaha ariko uno munsi kuba hano nkaha hakoze amateka nkayo hakaba hakatakiriko harakora bimeze gute nivyo rero bamwe mu ndongozi babonye ko no twosubiza agateka ukamye hano rero hariko harakorerwa ibikorwa n'isinzi ry'abantu isinzi ry'abanyeshuri isinzi ry'abakozi ba leta n'abandi benshi kugira ngo hasubizwe iteka kandi aho ryamye rero ivyo bikorwa ni vuko ari nka travaux communautaires cyangwa ibikorwa rusangi ni intérêt public biraza kuba vyatewe iteka na nyirishubero mukuru w'igihugu reka tuba hakanya namwe mirabire bino bikorwa uko biriko biragenda.
amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Rero bwa mbere dushimira Imana mushobora byose yoyo yatugejeje kuri uyu munsi kandi tukaba turi kumwe turi mu kanyamuneza twese tunezerewe none iyo Mana tubanza tuyikomera amashyi. Simbi. Sauti difícil, ndio kapuzi. Hari ikibazo gomba mbanze numve twese twibaza. Soma hili. Igihe mu gihugu cy'u Burundi twari turi mu ngorane ata mahoro dufise wari kukubaza ati wowe amahoro yakoze iki wari kwishura iki wowe guha amahoro ngo wowe yakoze iki none ko tuyafise muri ko muyakoze iki herega Imana iguha amahoro kugira ngo ushobore kwibohora ushobore kugira umwidegemvyo wo gukora ibikorwa bikuza ubuzima bwawe. Musanzwe nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo amererwe nabi, nta n'umwe. Ikibi cyose muzobona kuri iyi si cyazanywe na Shetani. Nico gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro, turonka akanya ko kwiyumvira ibikorwa biduteza imbere. Aha mu gisagara abenshi bahari mu gisagara usanga umuntu atabona icyo yokora kubera hari amaserivisi gusa. Ino ngaha muri iki gisagara uravye aha mwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service mugani bo bari bahakwiye bonyene hanyuma baca baratuvyara bica tubabesha. Icyo itubategereza kurondera icyo dukora ugwaruka rukuze mu mutwe hugaye haca ruva muze murabe ubuzima bw'ugwaruka w'umusportif n'utari umusportif muramubona basa ntibasa. Murazoraba niyo umuntu niyagize ingorane avyakira mu bugwaneza baca bavuga ngo ni umusportif sivyo ngo vyakire sportive masif naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye nta nsinga zugaye. Iyo rero udashobora kugira sport camwumva ukura insinga zugaye. Narumvise gutagura kubaka irya stade ab'imipira y'amaboko n'abaci bavuga ngo tweho gute ngo tweho gute nta n'umwe ashobora kwibagirwa. Niyumvire iyo uri kwirigara muri ko muravuga umuyaga ibyo mushaka byose ibintu biva kwirigara nta na rimwe byubaka neza kuko kwirigara ubwa mbere haba imyidogo usanga muri ko muvuga ingorane gusa ariko mwejeje kwina umupira naho uba watsinzwe ubwo muvuga uti natsindiwe usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywa rumogi nta handi biva ntimuze murondera ahandi. Aha rero turiko turarondera aho ugwaruka bwo mu gisagara rukinira no kugira ngo ntimuje mu marigara. Ivyigwa iyo biheze mu ishure nta kuja mu marigara ucuja gukora ikindi. Mu mazi mwese mu ndabivuga Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka. Yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka. Iki duhakanya gatoyi ko gukora gatoyi ide mugabe ingorane twebwe abisi dutera ako gatoyi ko gukora duca ushaka karuhukamwe mwantegere. Aha murazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka. Ubutabitegera bazasekuruza wa sogokuru yawe ntaruhutse amaze imyaka ingahe aruhutse. Sekuruza wa sogokuruza amaze imyaka ingahe aruhutse ariko araruha. Hari imyaka ijana amaze ku isi. Cyabiyumvira Imana yaguhaye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuruhuka mugabo utwo dukeya yaguhaye two gukora ugashaka kuturuhukamo. Eheraba ku munsi yaduhaye umunsi umwe n'amasaha 28 ntarebe
yaduhaye mugabo hariho abantu atanga amasaha 5 bakora bari amasaha 28 nari nk'ubu tuzotanga raporo yihe kuma tutatiyumvira igihe Imana yari mu muntu yaciye imuha kugaba burya nta muntu n'umwe atari mukuru bari mubizi angari muzi ko ari cyo mukuru gusa aha mwese murababwiriza mwese ababwiriza Imana iramye umuntu yamushize muri umurima wayo gaha ku isi ari yategura ikivuga iti uburime ubuzigame ni bibiri nta yindi devoir Imana aguhaye ngo ugabe ibikoko byo ku isi ibikoko byo mu mazi n'inyoni zerera mu kirere byose ubigabe ibintu byose biri ku isi Imana yakibiguha bigabe ari nta n'umwe adafise icagabo nta n'umwe kera tukira abana sinzi ko abavyeyi baracatwigisha batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi bana umuserebanyi ngo umuserebanyi honyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere niko batubwiye kubera iki kwari kutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera inzoka Imana yavuze ngo nzokwankanisha n'umugore abiwe n'abawe ntibazopfa bakundanye ngo uzobakomora ku gitsinziri ngo nabo bazogukubita ku mutwe n'uwishe inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye inzoka niyo mbi rero kubera iki niyo shetani yaciyemo mu guhenda umuntu nicyo gito yacironka igihano inzoka nawe uraramo gute ntipfibaye nzokureka imuhuye abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka kubavuga ati yandabira ico kinyabwoya gihava kimbabira abana umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya vyarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisi badutoteza ntibiki kubera ko bagora dutoteza aho batubonye bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke twihinde tudahindutse ibara riragwa hanyuma rero bica bigiye inama inzoka kiragenda iti jenge kwihindura n'ikinyabwoya kindihindura ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu inzoka nayo iriyubura hanyuma inzoka iyubuye ikirasayangana kabisa irabashasha ikinyabwoya naco gicika ikinyugunyugu abana bacu batawuciruka ko bagikinisha akanyugunyugu urabona kabonye n'agashurwe abana bago bakiruka ko bagakinisha hama inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayiruka ko n'ubundi ikinyabwoya coco cihinduye hanyuma bisubira kubura itemuka none ko je bagumye banyiruka ko we nawe bahagukinisha ati wa mugabo we je ndarihinduye bwegu ati nawe we rero ati we warihinduye ati mugabo ijisho ryagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi ati nico gituma we ntiwihinduye mugabo je ikinyabwoya urabona caciye cicikira akanyugunyugu nticasubira kubaba yabiraheze rero hajya twebwe turugwaruka nta jewe nitwa Sebarundi duhuye no gwaruka nta kindi nza ndabigisha ubwo buntu nk'umuntu umubonye muti aturiko turavuga imbere ni heza hajya mu mutwe ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira iyi tari bayeho ndabona ko taranzaje zishobora kuza imbere ni heza cyane hari ibibuga novuga ko ngaha hariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira abajene tala ahanyene iki nico gituma nafashe ingingo ganda kigira ikigo iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise terrain standard ya athletisme piste ifise mesure standard hariyo byose ibya athletisme biri ngaha byose birahari no kuvuga yuko uri mu athlete ngaha hanakiwe itabera baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha
bavyibukana bazovu bose muvuduka avutura kabisa ngaha na Francine niho haramwigishije sivyo gafa Ega ndabwire aha rero uhabonye gutya tarazanyu niho muzozipimira ku mugoroba ari uvuye ku kazi amashuri hajya heze muhora mucamuja mwirigara zaha bamwe barakina bakaruha abandi barakina bakaruha tugomba ko iki kigo kizoba ikigo cy'ugwaruka kugwaruka nyene abari mwe muhagera kuko nasanze hagutse atwoshobora kubaka nayo amasare bakinamo za ping pong tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira n'ibindi ngaha murashobora kuvuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga ngira ngende hajya ni naheza gukina cyane nkora gafana uzoba bwijeje nitahira muhira aha tuzanira indero nziza ku bana bejo hanyuma rero leta tuzibone tuzanire bazana gafeza none sport mwarimo zikari feza zitatoka kwa hii michezo hao tukina tutazoza muri shamba wetu tunamupendeza president wetu wale wa vijana wazuri sana bamhera mashi Enza numaze Francine ega jenda bwira Francine ndamuzi ari umukene ari umworo mbere umukene we naje ndumukene sibuzi cyo nkeye mugabo ba Francine baba muri Nyakazi genda murabiza tahamwo hari imyaka none 15 irahe mu myaka mikeya habija twabwiye ko imbona kazoza Francine yamaze gushika mu 2040 ubu ni wari kwafata ukubaka abandi ahubwo bashikeyo ireka nuko nyene nawe aca afata ukuboko abandi akabaduza nico gituma twebwe ibyo turaba imbere nta bindi Burundi gabanza gukora ko rurafise urwaruka uru rubyaro rushasha berete nimwebwe ngende bako nimwamubona naciye niyubu najace niyura mu rwaruka kubera iki kisi frote sipiki wana nasuneba ugasuneba nkawe ubushapu yabaye mutama naze ndamwereke naje mu rwaruka ariko adaca abo umusore ajya muraza muvuduka imyaka bisa mugabo kubera yiyamira mu rwaruka nguwo uraba n'umusore aha muri mwebwe mwaza abo musiga kari bangahe kandi ari muzehe rero ndanezerewe cyane nezerejwe nuko mbonye mwese iki gikorwa mukishimiye kandi mukinezerewe kubona mwaje mungano kuvyerekana ko mwese murashasha yuko ngaha tuhagira ikibuga kuko yamuzokina mu ijoro mukine ku murango ibyo biranezereje icyo turavuze ntidutangure ukwezi kwa gatandatu tutafise programme tugiye ikibuga tuzosaba guhagarara cyuzuye tuhigiye kingana cyaba engineer mwasaze rigiye kingana engineer responsable wabonye dukoze tutaruhuka mara igihe kingana iki ikibuga cyabaye neza gari ukwezi kumwe n'inusu sawa iki kimwe cyajya aho gushikari aha hose epipodari jaho ngo nawe nje epipod uravyemeye ntuvyemeye uyu ni wewe wanje nawe no mu engineer epipod no mu engineer niwe no mukose wanje charge do mission karaje vy'inyubako umviriza rero nimwe aba mwumva mutavyumvikana ko neza gira inama ibikoresho nyamuze mu mfane rero mumbwira muti mumvuze muti mipfutu 5,000 y'isima cenca za kwizana shiraho ayizana shira gravier ndayishira ibyo mukeneye byose ndabirunda
ugwaruka ico ndabasavye mendevre kameme namwe n'imiburiburi 80% mendevre atari mwebwe ega ntibigoye chaque weekend muce muva muti weekend jewe ndaza gutanga ikivi weekend n'ubundi afise n'umwanya hajya ku mugoroba ashaka kuvuga ati nanjye ndagiye gutanga ikivi kugira ngo mendevre amahera agabanuke turabe ko ayo mahera nayo azoca aja gukora haruguru kuko ni piste hariho abagize ubwoba bwajya amazi hajya haruguru aha patiri turi kumwe ngaha arihe patiri yamuremyeho ngaha kuri Saint Esprit nguriya twavuganye ajya amazi tuzoyateretera hariya nyene indani hariya neza ku buryo aha azocamera neza muga tubaze duheze aha ibimuvuze birashoboka burya iyi stade hari umuntu yarazi yuko irahereka igihe kandi twarageze gucererwa ukwezi kumwe kose twagucererwa hariho abantu bari bamvurutse gatoyo tuca turacererwa hariho abantu bazi kuvurugana no ngaha rero tushiremwo ubwenge inkomezi abajene barakeneye yuko batangura gukina mu gihe gitoya iyi deadline basi genda bahe amezi abiri tube duhejeje ikibuga genda zikipemo na nzohora nzaho ndarose naja tuzoza turakina atacame hora nk'uwikorera na jewe rero mwese ntihagire uzova ngo kurarikwa kuwa gatandatu hoho twabe tuzi ko ari rassemblement muze yavyumvise ba musitanteri bari ngaha musitanteri cyane cyane wa Ntahangwa mugume muza murararikana iki kibuga ni ikiwacu kuko ikintu cyukoreye ni vyiza ari wewe uvyikoreye genda keneye abanonotsi kandi ngaha tuzohakura abaja abo muzosanga bariko barabagura baja gukina hanze baza muri equipe nationale bamaze kwagura kubera twese uzoca turivuga ngaha mu mezi abiri twe duhejeje ico tuduga aha naho turabe ingene tuhakora naho nyene ba ekipode bazoba barahiga muri kumwe na patiri ingene dutereta ry'amazi cane cane aba engineer tubagore tuza ngaha tutabanje dutereta ry'amazi ingene bizogenda n'amazi mu bisanzwe nasanze menshi n'ay'imvura ku buryo dushobora no kwiga amayeri amazi azora avomera iki kibuga muci yose tukakura hanyene tutiriwe turarondera regides tukagira forage hari handi mbona tuzokubaka utuntu kuko espace iriho ngaho abajene hashobora kuba lieu d'épanouissement des jeunes de la ville de Bujumbura namwe mukaronka mwiyepanouisse birashoboka tuzoraba mode de gestion ingene izogenda aha rero jewe mugabo hariho icigwa nkabo ndahakuye icigwa nobwira indongozi zose ziri ngaha icambere tumenye kubungabunga ibintu dufise ahantu je naje mangeze nje gutembera ngo ndabe aya matere kuko niho arabera ko amafinale niyo twakinira ko kera gaha ahabe amafinale menshi kabisa zasanga hari shamba kumenya kubungabunga ikintu wubatse ngira ngo hubatswe kumfashanya nico gituko ikintu bakikubake bahagirwa ntumenya kukibungabunga none umwana utateye igise womenya umwosa gute mugabo kuba ariko tuvyibakire ntibizosubira ndabizi ntibizosubira tuzoyibungabunga reka tuvyibakire tuzoyibungabunga kandi bizogenda neza iki ni cigwa hanyuma ikindi no kuko umuntu abona imbere ufise ikintu gishobora kugira akamaro ukamukibona kuko ububona imbere ntagire n'umwe muri mwese yo kwicara atabona imbere hano ngira ngo ngiranda bajane nko mu cemerezo ntabaza umwe wese nkamubaza ntimbona kazoza yawe niyi hane oburuburi capu imbona kazoza yawe uravuga uti jewe ndakeneye ko ntegeza kuzoshika kuri iki mukazova ko ari undi azohagushitsa mushikayo kuko uwo wundi uwo mugambi ntimuwusangiye uwo mugambi ntawo musangiye umugambi wawe n'uwi wawe si uwiwe mukombozi ndamubonye ngaho mukombozi n'umuntu arinda mukomera amashyi ararinda kuko mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu arashobora gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda kaziheba ngo zijya mu gihe
ca leta yambwiye ngo ntacyo kizima zobagiye mu kigega ca leta ngo ntazobura ico akora ararinda kabisa umuhamaje Baina yambwiye ko azotsinda yambwiye ko azotsinda kandi aravyemezaga ntuba arabibemeza urumva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana acavuga atayirose n'amatwi yanje mugabe ikibazo Satumi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene none abamukombozi n'abandi abasatumi n'abandi ariko byose biraryoshe tuvugisha ukuri abantu b'abakurambere si ubwa mbere tugize amatora twibere mu mahoro nk'ubu ni ubwa mbere muri iki gihugu byerekana ko umutima mwanjye bamaze kuza kandi ndababwire iyi ni imburi y'iterambere rikomeye cyane kuri ubu Burundi muze murabe iyi ni imburi ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 iza igitabo cyanditse kivuga kiti Miracle Buhunde muzobibona none ko cyari kibuze twakirose ihari amahoro gusa kuko ahantu igihugu icyo ukoze cyose uronka amahera